mwosigura gute ko umuntu ashobora komporta ikamyo y'amatoni 18 agaca deklara amatoni 5 hamwe ugashija ngaho ngo umugwiza tunga wakoze ikintu nk'ico? Wosigura gute ko mu mezi 3 baharura bagasanga wanyuruje imiliyaridi 2 miliyaridi 3 ugaca ugayagaya ngo umugwiza tunga wahe kuri umu criminel mu bandi inkozi y'ikibi? Wosigura gute ko utora TV mwene gihugu yaguhaye akakurungikana ati jana mu kiga ca leta ugaca utanga 32% sosa ntibikurusa ukayajya yose ukumva kumerewe neza? Ko ni kusuzugura bene gihugu. Icoro dushaka kucemera ariho utundi turoro tutari gute bagiye barababwira. Mu bisanzwe abafrodere n'abansi b'igihugu n'abansi b'abene gihugu kandi n'abansi b'abadandaza n'abansi b'abagwiza tunga ba vrai. Aho nyine mwisharanye konyene murazi nanyi abansi banyu abafrodere murabanza za murabatubwiye pana kuvugira mu ntamatama mutubwire akirikana twikorera akazi nayo bishobora gutera imbere tukiri muri ibi, tukiri muri fraude dushobora gutera imbere hano mukebuke kandi twe dushobora gusasira indava inkozi z'ikibi. Inkozi z'ikibi ibihano byazo birateguwe neza kudurumbanya ubutunzi bw'igihugu, biranditse muri code de procédure fiscale no muri code pénale. Bavuze ngo burya ngo mu Burundi ngo bafunga umugwiza tunga ekaye sabagwiza tunga twafunze inkozi z'ikibi. Turabicakozwe ni giki leta uyibo cisaba kugukingira